turi mu masengesho y'imisi 52 ayo twitiriye amasengesho yo kubaka. Muri teme yavuga ngo mukenyezi haguruka haguruka, ariko twaratahuye neza ko dashobora kubaka tutarubakwa. Haleluya. Ndamaze kumva intahe muri no minsi z'abantu bamaze kubakwa. Amen. Haleluya. Amen. Turabantu bariko barubakwa, ndabazi barahari, bazovyivugira, ndibaza itariki 12 bazovyivugira. Twaravuze ngo ndushobora kubaka tutabanje kubakwa. Imana ihabwe icubahiro. Ntivyo kunda kuba igikoresho ciza utabanje gusanwa. Rero twaravuze rafa pase ngo Imana iri kirubaka umuntu w'indani. Haleluya. Umuntu w'indani. Uno musi ndashaka kuvuga ikintu kivuga ngo hari umutima Imana iri kirarondera. Ubu n'ubu twicaye hano, hari umutima Imana iri kirarondera. Turi hano kuko twaje ngo vy'ukuri Imana yironkera umutima iri kirarondera. Ndashaka twihutunda, ndagomba kuno musi dukoresha ama verset biblique. Imana imfashe tuyasome tuyaceko. Reka nsabe na Dina dufashe gusoma mu buryo bwihuse, amfashe arasoma Nehemiya igice ca mbere kuva ku murongo wa 4, ariko ndashaka cyane kuva ku murongo wa 5, ariko uhera ku murongo wa 4 nta kibazo. Isengesho rya Nehemiya. Nuko maze kumva izo nkuru canicara ngaho ndarira, mara imisi mbabaye nisonzesha, nsengera imbere y'Imana nyenijuru. Ndavuga nti ndakwinginze ewe uhoraho, Mana nyenijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza inyonga zawe witegereze, kugira ngo wumve ugusenga kwanje, jewe umusavyi wawe sengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mwijoro. Nkwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli, natura ibyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko, mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Eka twaragucumuyeko bikomeye, ntitwitondeye ibyagezwe byawe n'ibyo washinze n'amabwirizwa yawe, ibyo wageze umusavyi wawe Mose. Niwibuke ijambo wabariye umusavyi wawe Mose uti, nimwanjyaruka nzobashwiragiza mu mahanga. Utariko nimwampindukirira mukitondera ibyagezwe byanje mukabishitsa, n'ahabirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari iy'ijuru riherera, uti sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana aha hantu nitoranirije ngo izina ryanje rihabe. None rero abo nibo basavyi bawe, kandi n'abantu bawe wacunguje ububasha bwawe bwinshi, bona ukuboko kwawe kw'inkomezi. Bwirukiro ndakwinginze, tega ugutwi wumva gusenga kwanje, jewe umusavyi wawe, wumva gusenga kw'abasavyi bawe bakunda kubaha izina ryawe. Untabare jewe umusavyi wawe, ume kugira amahirwe uyu munsi no guhangazwa n'uwo muntu savye. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Twaravuze ngo ntidushobora kubaka tutabanje kubakwa. Ntibikunda ko duhaguruka ngo tugire ico dukora tudabanje kubakwa. Haleluya. Twarabonye amakuru ya Nehemiya ngo amaze kumva amakuru y'iwabo i Yerusalemu, waricara hasararira, hanyuma ngo amara imisi yisonzesheje ariko arasenga ari imbere y'Uhoraho. Haleluya. Ndiko ndavuga uno musi ngo hari umutima Imana ikirarondera. Haleluya. Hari umutima tubona wari muri Nehemiya, uno musi Imana igomba ko haba umuntu hano uwo mutima ugira. Haleluya. Haleluya. Naravuze ubuheze ngo ntabwo Imana ishize umutima ku byo twubaka. Oya. Imana ishize umutima kuri twebwe twubaka. Reka nsubiremo. Ntabwo Imana irajwe ishinga n'ibyo twokubaka. Ahubwo icambere kiraje ishinga ni imitima yacu, ni twebwe twubaka. Imbere yuko twubaka tugomba kubanza kuba. Haleluya. Nkubwire, hari abantu bahari bariko barakora ibikorwa vyiza bene data. Barahari. Hari abantu bariko barubaka ama orphelina. Hari abantu bafite ibikorwa byo gufasha abapfakazi.
hari abantu barakora ibikorwa byo gufasha abakene barahari, hari abantu barakora mu ma association atandukanye, mu mashirahamwe atandukanye, kandi bakora ibikorwa vyiza. Vuga ngo amen. Bariko barubaka ni vyiza, ariko icyo Imana ishize ku mutima iri kirarondera ni umutima uri inyuma y'ivyo bintu vyubakwa. Imana ifasha. Ababikora barahari, ibikorwa vyiza biriko birakogwa, mugabene data hari ikintu Imana iri kirarondera, iri kirihweza iraba mbega ibi biriko birakogwa sawa, ariko iri kirashaka kuraba umutima uri inyuma y'ivyo bintu, kuko nivyo bikonta ku Mana. Haleluya, haleluya. Hari umutima Imana ikirondera muri kino gihugu, hari umutima Imana ikirondera mu ishengero ry'Imana, hari umutima Imana ikirakurikirana. Haleluya. Imbere yuko twubaka, Imana ishaka ko tubanza kubakwa. Naravuze rafapase ngo ushobora kuba uri hano ufise ibikomere bere data, ushobora kuba utahura ibintu nabi. Uburyo turiko turavuga n'amajambo adakunda kunezereza amatwi y'abantu. Najara gihe nsubiramo nkabisubiramo nkavyumviriza nkumva iye allo, harige nsubiramo nanje nkiyumviriza nti bere data, suko tutazi ko imibabaro ibaho, suko tutazi ko abantu barushe. Ibyo byose narabivuze, mugana navuze ngo ntidushobora kwemera kubibamwo, ngo tubivyariremwo, ngo tubiryamemwo, tubiraremwo. Haleluya. Kubera ko navuze ngo ibitubabaza n'ibitugoye bakundwa bizokwamaho. Ico bikora bihindura amashusho. Naravuze ngo naho uba eleve ukaja muri elevation, ukaja muri gloire, hari ibintu uzohurirayo navyo. Inzara izohera, ariko hajya nyene frigo yuzuye, hari ibyo uzohurirayo navyo. Yego, inzara ndakubwijije ukuri, hari igihe cyo gusonza n'igihe cyo guhaga. Ikintu cyose gifite igihe cyacu, ntuzokwa muri kurarira. Haleluya. Naravuze ngo uno munsi haragasamazo mu ishengero, haragasamazo mu bana b'Imana, k'ibi bintu bya buno bugingo dushizeho imitima cyane nkaho mengo tuzokwama hano muri nose, tukibagira gushira umutima ku gitangura. Bere data, iyi si igomba uyubakemwo, uyikunde, uyivyariremwo, ukora ibyo ushaka byose. Wibuke ku munsi uvuga ngo umunsi umwe biriya byose uzobisiga. Niba ari ikintu ca mbere kimbabaza ni ukuntu tuba mu ishengero twitwa abantu b'Imana, ariko abantu nta gukumbura ijuru bikibaho. Gukumbura ijuru ntibisigura kugomba gupfa. Mugabo tubeho nkaho tutibuka ko dufise iwacu, tubayeho twibagiye ko turi ingenzi, dufise urukundo dukunda inosi cyane, nibwo ariko ratuma duhemuka. Isi twahozemwo iriko yasa kandi kudufata, kandi ariyo twavuye. Kubera iki? Tumeze nkande nk'abamukaroti, dufise sambara ko twivuyemo, ariko hari ukuntu imitima yacu ikiri atashe, ikiri hariya. Haleluya. Nico gituma uno munsi mw'ishengero habaye mariage. Mugana uraho haramaze kuba mariage. Isi n'ishengero vyaragize mariage. Kubera iki? Turinjira mugabo tutinjiye, naho twinjira umutima ukiri hehe? Mu makonkombre, ukiri hariya. Haleluya, haleluya. Bere data, ibihe bikomeye navuze ngo reka twibwize ukuri, ntibizokwamara ijojo. Ubutumwa bwiza tuko turabwiga uno munsi bugomba kutura ko muri Yesu ni mbombo, muri Yesu ni shokora. Je nibaza ko Yesu twakiriye si umwe. Maze imyaka irenga 20 nkikijwe narakiriye Yesu maramukiza, ntabwo nigeze mbona hose ari amacoco, kandi bitaye akakambwira ngo nkurikira. Nigeze nyorohereza umusaraba. Ejo ukabona Simona araje akahugutwaza, yashika imbere ati aha rero baga wifashe.
ndakunda imana, ndakunda imana. Beredata nta gihe na kimwe asanga uri umwigishwa utishushanije. Niba uri umwigishwa wa Kristo, ndakubwije ukuri, ntuzigera uva muri buno bugingo utamubona ikintu ariko nshima imana nahereka tukabicamo. Ni promotion, ni gloire, ni elevation. Ndabishima. Hari ibyo tubamwo Satani abona ko ari esheke, ariko imana nayo ikabona ni réussite. Imana yacu ntitsindwa, ntineshwa. Haleluya. Turi hano muri no minsi 52 kugira ngo dutere intego umugore ari hano n'umukobwa ari hano n'uzovyumva wese ku ma video n'ibindi byose yumve ko turi mu gihe Imana ikirahamagara. Hari umuntu uri kirarondera ariko hakwitaba abantu bagize kibashize umutima mu vya buno bugingo. Ibyo tubona, ibyo duhahamiye, ibyo dushaka, ibyo tugomba kwiyunariza bitumye amatwi yacu twumva icyo Imana kiratubwira. Birababaje. Naravuze ngo impinduka dukeneye ikeneye umuntu umwe gusa. Ndavuga nti rero muri no masengesho kubabaye nivyo kandi naravyemeye ko nanje mpora mbabara. Ufise ibikomere nivyo, ariko bene data ntabwo tugomba kubihindura indirimbo. We victimize abantu bose batere ikigongwe, amasura y'ibigongwe kugira ngo bakubaze, mbega wafunguye, mbega warishe minervare, bagore bakobwa, ayo masura kwiteza ibigongwe. Ndakubwiye ngo iyi si tuzoyigumamo. Nagira nkubwire ngo si bose bari mu bwami babwe data baguze n'ikinga. Si bose. Si bose bavuye muri no si barubatse amazu. Ariko kandi bari mu gikiriza cya Abrahamu. Data hano turi ingenzi ziko ziragenda. Muze dushira umutima kuvyo tugomba gushira ku mutima. Tumenye aho tubitse ubutunzi bwacu. Tumenye aho twubaka, tumenye aho twinvestisa. Haleluya. Ndavuze ngo hari umutima rero Imana ikirarondera. Abakora uko bavyiza barahari, bereta bariho, ariko abariko baravyubaka byose mbega babikora mu ntumbero yo guhesha Imana icubahiro. Hari abo tubona bariko bafasha imfuvyi, mugabo baheza kuzifasha bagaca barondera photographe, cameraman, gira ngo abanza afata ama image, abanza arungikira abazungu kugira ngo inyuma y'aya mafoto bagira ikintu bakoze, quelque chose. Ndiko ndakubaza ibikorwa ukora no munsi, abantu usuhuza no munsi, ivyo ukora vyose umutima uri inyuma yavyo nuwahe? Amashikana utanga, amadimu utanga, bari abantu wambika impuzu, umutima igikanga Imana kikayihagurutsa ku ntebe yayo. Ni motivation nziza iri inyuma yo gukora ivyo bintu. Uno munsi Imana ikirondera umuntu afise umutima, ivyo akora bikora kubw'impamvu imwe gusa, kubw'icubahiro c'Imana. Bene abo bantu ntibarindira amashi. Hari abantu twibonera amaso iwacu ahengera amaso ariko aramuraba nka 10 agaca atanga. Urumva? Acatanga. Mwese mubona kugira ngo abe apprécié. Abantu twamaze kugira ibanga tubikora tubikorera umwami. Ntitukibikora abantu ngo batubwire ngo merci. Ayivuga atayivuga raba icyasunitse kubikora. Hari nabo dukora ibikorwa vyiza waheza kubikora bakagusubiriza mu nkoko. Ibinyuranye n'ibyo wari witeze. Ivyo dukora bene data tubikora kubw'icubahiro cyacu turondera,
cyangwa tubikora ku bw'icubahiro cya papa. Nagira nkubwire umugoroba umutima nikirarondera ni bene uwo mutima ukora ibintu ku bw'icubahiro cya papa. Abo nibo abantu Imana ije guhagurutsa muri kino gihe. Umva nkubarire kuko twamana ntuvyumva. Imana ije guhagurutsa abantu bafise uwo mutima. Nagira nkubwire ngo umutima uva herero. Nta ushaka kugira utemeye hamwe maze igihe mvuga kubanza gukogwa. Bernard, imihamagaro yose Imana duhamagara andika aka kantu itumbereye abantu. Umuhamagaro wose Imana guhamagara utumbereye abantu. Nta kintu na kimwe uzokorera abantu utagize umutima w'Imana. Allo. Ico umva. Ico uhamagarirwa cyose gukora. Ico Imana guhamagara cyose. Ico igomba kubaka cyose gitumbere umuntu kanaka. Rero ntibizokunda gukorera abantu ugifise umutima wikunda. Umutima w'ishari. Umutima w'inzigo. Wa mutipe Yesu amutumye hehe? Inenewe. Achaja. Nindamaze gusoma iryo jambo. Urazi cyamuteye gukata. Inzigo n'umutima mubi. Ngo yaye. Ngoreka babanze bakome. Ngoreka Imana ngo Imana yahafikira ikigongwe ikabatabara kagira imbabazi. Ngo mbere yemera guhumva. Haleluya. Ntibishoboka ko tugira icyo twubatse yaba mu miryango yacu, yaba mu gihugu, yaba mu ishengero, ibyo ubaka byose nshuti habitumbereye umuntu. Utaragira umutima w'Imana ntubizokunda gukorera umuntu n'umutima mwiza, n'umutima wuzuye urukundo, n'umutima utagira icyo utishuza ngo nabikoze ngo ndiha. Impamvu dupfuye bene data no munsi, impamvu turiko turaruha, impamvu no mu kibano tubara muri societe vyanse, ikibazo sikindi ninda nini nukwikunda, kuvuga ngo ivyiza byose bibaho bitahi wacu, promotion iwanje, abijya bifaranga bizi wanje, kiriya giti kizi wanje, abantu bakicana bakanigana kubera ivyo. Bene data mbwirira mugenza uti ivyo naho bironka uzobisiga hano mwisi. Umunezero wavyo n'uwigihe gito cyane. Bakore bakobwa ishari. Bene data nta muntu agirwa mukuru atari Imana ibigize. Fata Imana. Nta numwe azohagarika umugambi w'Imana gushika ku bugingo bwawe. Ico kibanza ntukirondere ku nguvu. Nturinda kuroga umuntu, nturinda gucumita umuntu, nturinda kudodobereza uwo muntu. Vyihorere. Fata Imana. Bomwizigirwa goma mwijambo izoha gutereka. Nta muntu yoshaka guhagarika umugambi w'Imana. Wewe wenyene. Ni wewe wenyene ushaka kuvyihagarika. Wewe wenyene. Haleluya. Haleluya. Pedata. Iki gihe turimo cyanyuma hari bene uwo mutima wo kwikunda. Kundi muntu aje imbere akaba ari wahabwa amashi wari guhabwa ukumva birakurya. Turabazi twarababonye. Urana bataraguha n'amafaranga. Nta envelope birajamo. Ucumba gusa ngo amashi. Bene data. Ndabira hari umuntu ushaka kuraba gutya bati umuntu nawo ntamuzi neza. Ashaka kubava mu miryango y'abarozi. Nukuri kw'Imana. Hari ibintu uraba mu maso y'abana b'Imana. Ati no. Ukumva mpemara guhishuriye. Tuvuze dukomera amashi madamu naka vraiment yabikoze neza cyane. Wow! Yarongoye neza. Ukanara umuntu none naho nitwagera tumuhishurwa twatumugura n'imodoka
umugome. Nadusomera ijambo Imana imfashe ndashaka ko dusoma. Somera Timoteyo igice cya 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 kuva ku murongo wa 1. Ibibi bizoba mu gihe cy'iherezo. Yes, aho nyene. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo mumviriza hano hantu. Ariko mumenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Yes. Kuko abantu bazoba bikunda gusa. Bakunda amahera. Birarira. Bibona. Batukana. Batumvira abavyeyi. Intashima. Abanegura ivy'Imana. Ego. Badakunda babo. Banka kuzura. Ushitse ku murongo wa 5. Banka kuzura. Ego. Barementanya. Ndabira. Batigarura. Inkazi. Ego. Badakunda ivyiza. Abaguranyi. Ibirandamuke. Yes. Abikakisha. Ibirandamuke. Abakunda ibibahimbara. Abakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo. Egerezaho. Ibirandamuke. Abameze batyo muragira gute? Murabatera bitugu. Nuko bimeze ngo mu gihe cyanyuma abantu bazaba bikunda bakunda binda zabo bakunda amahera bijya byose twasomye. Haleluya beredad. Ivyo bintu kuba byo babiri hanze y'ishengero naco bitwaye, ariko turi hano nk'abana b'Imana tugomba kubanza kubakwa hama tukubaka kuko nico twahamagariwe kuba umuco kumurikira abandi. Uno musi siri muri confusion. Isi iracanganikiwe. Kubera ko baraturaba bakabana dusa nabo. Nta mpuhwe, nta kigongwe, nta mbabazi, nta kwitanga. Niyo tubikoze turonderamwo inyungu. Sinzi ko murabibona. Uno musi umuntu baramugonga mwibarabara. Baramugonga. Gufata bahamagara polisi cyangwa ngo bahamagara abijeje kumukura aho hantu atora telefone. Abaronse amakuru uyu munsi hakwihuta kumenya ngo amaraso y'umuntu ariko arava, reka tumutabarize. Umutima w'ikigongwe, umutima w'imbabazi, umutima w'impuhwe, kubabazwa nibabaje abandi, uwo mutima ugenda uvaho. Kubera iki twumvise ngo mu gihe cyanyuma abantu bazabikunda bababaye ivyabo gusa. Ikibabaje biri mu bana b'Imana. Cyagezeyo ndiko ndabaza bene data abariko batakambira Imana ko nta handi bakuru ubufasha atari kuri je na wewe, kuko nitwe turi navuze ngo turi ambassade. Nitwe turi ambassade kuko ubwami bw'Imana butuye muri twebwe. Nitwe tujeje gutora inyishu z'ibibazo bihanze abantu. Nitwebwe. None nuwagira umutima bene nk'uwo mu gihe cyanyuma, Imana izocahe ngo yishure abantu bariko barayitakambira. Ntabwo tuzigera tubona Imana ije n'amaguru. No. Nakubwiye umugora ngo Imana ikirandera umutima w'umuntu. Hari umuntu hano Imana igomba kuba solution. Hari umuntu ari hano Imana igutegereje kubinyisha. Wowe uri kurarira ngo ushaka inyishu, nawe Imana ikuravye ibona uri inyishu. Bereda ube warize ubutize ube waravye ugatabwa hariya. Umuntu wese ari hano nimwiraba uko mungana uri solution, uri inyishu. Hari domene kana kuri inyishu. Ndakurahiye basha upfuma ukubura mugabo hari ahantu hamagarirwa kuba. Nta wavutse ngo aze guherekeza abandi. No. Bereda uko twibana twakubitize siko vyari bitego umugambi w'Imana. No. Nukemere ko ugigwa n'ibigukikuje bikwita amazina ngo ndiyo Bwana ngo ndiyo. No. Ego gusa uragusa ariko usa gutyo bitewe n'ibigukikuje.
nivyo wahuye navyo naho wavukiye, ariko si wo mugambi w'Imana kumera gutyo. Rero ico ngomba mu badamu mwe, ngomba kutemeranya navyo. Oya, benshi ngira ntibankomprena. Message Imana yampaye niyo, suko nanse kubabaye. Sindiko ndaniya ko bagutaye, yego. Sindiko nako bana bakunaniye, sindiko ndaha ko vyose, ariko ico nkubwiye ngo ntukavyemere kubiryamamwo. Tora identite yawe muri Kristo, aba ariyo wambara. Mama, ndazi kubabaye, mugabo nanse kwemeranya n'ivyo ngo ujyameyo. Rira nka Nehemiya, ariko urugira iki? Winjira. Rira, ariko we urihe muri presence y'Imana. Hamuvuyeyo yanagure sige potre, kubera ko hajya ugiye gusohoka hari umuntu akwiteze kuri nyishu. Ariko malheureusement iyo dusohoka dusa n'ibibazo. Hari abandi bari baturinde ko tubabera inyishu, akabona usohokanye isura y'ikigongo. Ati none mama, je ko narije ngufasha ungira inama, urabona biriya vyameze kunukuru. Ati jira kwana nibiri kuragwa navyo mu cyumba imbere ya papa. Nkunda kukavuga turi imbere ya papa, gombuzane n'amarira ugire na bya bintu ugire byose uravyemera, uryame hasi imbere ya papa. Mugusohotse usohotse no singo ngo basabanye ko washonje, ko vyakubise, ko vyahuhuye, ko umugabo atakubwiye bizo ibeneta. Uri muri ivyo ngo ntiyansomye, ngo ntiyansezeye, ngo ntiyagize ibi. Haruni nawe yarayataye. No, menya ngo hari umuntu quelque part akurindiriye ko bufasha. Rero iyo sohoka nk'intare kazi. Ubu rero uyu mugoroba je na papa turiko turondera umugore w'intare kazi, turiko turondera umugore afise uwo mutima Imana ishaka. Umugore atajyama ngo vyaheze, oya yivyukiranya. Narabwira papa se nta mahigwe je menshi naronse abantu baza ngo urumva Shamire ngo komera, ngo shikama mwana, ngo kibondo, ngo shikama. Ayo mahigwe ntayo nagize. Rero Imana ishima ko yeme kontra aho hantu kwari kugira nze mbwira abagore ngo bataragusendagiza avurira imbere y'Imana. Hari ibintu bibiri byabaye kuri Nehemiya. Nehemiya ariko ararira muri uko kurira, yinjiye mu bwiza bw'Imana, acitse intege, yambara inkomezi. Cyo ncambere. Icya kabiri, kuba mu bwiza bw'Imana ntiyagumye arira, yageze igihe yumva umutwaro mu mutima, yumva hari ikintu yogera icyo yokora ku vya Yerusalemu. Ari muri presence y'Imana niho yakiriye vision iri claire, yumva abwiwe ngo haguruka bari ubikora. Impamvu no musujagaraye utazi ico gukora nico kureka, wateye umugongo Imana, wiruka mu bantu. Ubu rero urarushe, kubera ko reka nkwibutse uyu wowe ubabajwe n'ivyo, ujya nawe babajwe n'ibindi. Ubwo wivyo wabo nago wivyiwe, ariko hari utagona Imana yonyene. Yesu avuze ngo muze mwese abarusha n'abananiwe, abaremerewe mwese, yavuze ngo mwese ubwoko bwose bw'ibibazo ingo ntabitinya. Aravuga ngo ngwino ubabaye tucane, wikoreze ingata yanje. Nababwira papa ingata igisigura ico cari cyo mu gihe ca Yesu. Amen. Ngwino mufatikanye ibibazo mu jane. Yaravuze ngo ni waca mu mazi ntazo gutembana, nzoba ndi kumwe nawe. Ni waca mu muriro, bamama bakore ubutumwa bunyuranye n'ubwo ntibubaho. Ngo nta muriro, ngo nta n'inzuzi. Mama, umunsi umwe utabimanya amakuru uzoze vyanga bikunde uzo kwisanga muri umunsi umwe wagushikitseko. Rero harahira umuntu azi ko umuriro ubaho, akamya ko bujana n'Imana. Haleluya.
ntushobora guhaguruka ngo ukore bikomeye ukorane n'Imana udafise umutima Imana ishaka. Haleluya. Abo ni Imana igiye guhagurutsa. Abantu bameze gute? Abantu batacikunda, abantu bakunda abandi, abantu bababajwe nibabaje abandi. Haleluya. Abantu bitega gukorera abandi. Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru abo ukorera abandi. Ariko no munsi twese dushaka batugira abambere, babanze batunome, babanze baduha ibiti. Haleluya. Ndakunda umuntu akora mu ngabire ziwe hamwe abantu bakaza gushiraho kashe ati tubiravye umuntu umupasiteri frère, tubiravye uyu muntu n'umuntu w'impuhwe, bikore hama izina rize apre. Haleluya. Urazi no munsi abantu bazanye baduteje ibibazo n'abantu bagifise umutima wo gushaka kwemeza abantu. Nsengera suka kamavuta none ubiravye pasi ntona ko haragera ko je ndobanuzwa ibango ry'ubuvuga butumwa. Ni bene abo bazanye ibibazo kubera ko bashize imbere ibikorwa ntibashira imbere umutima. Vyanke bikunde nushira imbere ibikorwa udafise umutima uzomara umunsi umwe kuri terrain. Niho tugera ahantu bitacihisha. Ingumu ni kuri altare, ingumu kuko ntushobora kubinyegeza imyaka yose. Uwo mutima umunsi umwe Imana izo expose. Umunsi umwe tuzomenya ko yamahera warutanga. Umunsi umwe tuzomenya ko kwakuzinduka bitari umutima ushaka Imana, ahubwo wari utumbereye intebe ya mama Charlotte iyo ngaho imbere gutyo. Umva bizogera igihe bimenyekane. Babwije ukuri. Ibirende bivuze baca mama Charlotte ibi bene ibi rero nibiryoshe mugani ivyo dukeneye kugira ngo twiyajiste hakiri kare, tutazovyukira umunsi umwe kumaramara atwe ngo mva imbere mwabisiramwe sinigeze mbamenya. Vomye bimenye kare, utunganye kare. Haleluya. Pereza ivyo ukora ushaka kuboneka mu maso y'abantu. Ufise uwo mutima nturi muri seba Imana ikirarondera gukora nabo muri kino gihe cyanyuma. Imana ikirondera abantu beneda bamaze kwivako batakiriho, bameze nkaho ivyabo babirambisa ahantu, ariko bariko bararizwa umurango n'ijoro n'ivy'abandi. Abo ni Imana ishaka, abo ni bigomba gutuma batavuga byose ngo se bayora bashira mu ifuko. Oya, Imana ishaka ko iguha n'undi ashikiye. Narababwiye muri family day kujya stock yose ukayimara icaha. Pana ko ihumuriza n'ubugendo urabe stock uko buzi ko ufise stock nta muntu umwe arayijyako uri umugogo. Ndagira mbakana umuntu w'umutunzi, umuntu w'umuhigo mu maso y'Imana ninde? Uno musisi yaratwinjira ducanga tuzi ko umuntu aguwe neza, umuntu afise ibintu bitayega, umuntu afise ibintu bikwegara n'ibindi, umuntu cakemutse baba twita ko cakemutse. No, ujya arashaka bifise mu Imana muravye ubona umuntu w'umugogo, kubera ko Imana babwira irabana igikira umutima. Umuhigwe si ufise ivyo, umuhigwe no ufise ivyo mugabo inyuma hakaba umutima wo kumva ko na mfise biharage n'undi arashikirwa. Umutunzi ninde maso y'Imana? Umutunzi n'umuntu Imana iha akamenya ati Imana yabimpaye nditeguye ko ingereza aho nabitwara ni direct. N'umuntu azi ko akorana n'Imana mu kujera ivy'Imana. Haleluya, haleluya. Uwo ni umutunzi, uwo ni Imana yishimira, aba ni Imana ikirarondera. Bereda abadandaza mudandaze neza mu bwizigirwa kuko Imana igiye kubakoresha ibereve. Abafise umutima w'Imana ishaka, abarima murime neza mwubasha Imana, mukurima kwanyu muzokwimbura kuko Imana izi ko mufise imitima yo guhana abandi. Abo ni Imana igiye kugira neza.
abo ni Imana igiye guhagurutsa, abo ni Imana igiye gushira habona bene abo. Haleluya. Ikibazo si Imana sukidutungisha, ikibazo nuko iri kiraba umutima. Mbega hari umutima witega kwakira amamiliyaridi n'amamiliyaridi akaguma ari muzima ntagonga abantu. Bereda umugisha ni iki? Ivyo abantu baronka mugabo bamara kubironka bakabifyondesha abandi ntibabicitswe umugisha. Ngo shango urabizi cagi ngo bimwe nkora ntubizi ngo henge ndayironke nguruka nkondikira ntunyishure akiyaranje akagucako bifunguruzo. Bereda uwo mutima Imana ntiwushaka. Haleluya. Ahubwo Imana irashaka ko muri twebwe hamwe twasuzugurirwa, hamwe twamwarira, hamwe wateregwa hanze, hamwe vya bindi byose byabera, ahari Imana iza kugusanga imaze kugusubiza ukaba igisubizo ku bandi. Kubera ko icyo Imana itumbere mu vyiduha nugira ngo tubikoreshe mu kuzana abandi kuri yo. Apana kubiduha bituma abantu baja kure y'Imana. No. Bagenda bakuvuma ngo kirya kigore ngo kuva cishuwe ngo kuva kivyaye ngo kuva ngo indi zibuse ngo ko cari ngomba ngo kuva ngo nta muntu kiramuza. Ahubwo bagomba kwinyuma ya cyagihe cyose urindiriye umaze no kuronka, babona wa mutima wari ufise utararonka umaze no kuronka ari wa mutima nyene uvuga ngo ngwino muravyo Yesu akora, ngwino muravyo Yesu akora. Hallo. Imana ntiraba nkuko abantu baraba. Rero hari abantu Imana iraba mu maso y'abantu baba bameze nk'utunyegeri, ariko mu maso y'Imana barabakubahwa kubera ko Imana ntiraba nk'abantu. Haleluya. Samuel wa mbere Samuel wa mbere igice ca 16:6. Ndashaka tunyerutse amasaha yacu ni meza cyane vyose turabicako. Nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya uwo uhoraho agire yimikishe amavuta nguyu imbere yiwe. Ariko uhoraho abarira Samweli ati ntaco uraba ishusho yiwe cyangwa ikireho ciwe kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nkuko abantu baraba, kuko abantu baraba urukoba gusa. Okigerezaho Benedata, uno munsi Imana irafise umuntu ikirarondera. Ntabwo Imana imeze nkuko bisi bameze, no. Kubera ko aho mwisi hari ibintu abantu barabira kugira ngo umuntu agire valeur. Utize womenuze aha muri nose nta jambo. Allo utavukiye muri wa muryango wa undi bagukosha n'abantu bakabya ati kwa nako umwana yasohotse kandi bamukoye miliyoni babumva nta vare hugira. Udafise abatanzi n'abatantine n'abatonto babandi bavuga ati arafise umuryango ikiriri, arafise umuryango muri Rohero, arafise undi tanto mu ministre ari ahantu mu Carama, ivyo batabibona ivyo nta vare rugira. Ariko vuga ngo nkunda Imana ntiraba gutyo. Iyo dukomere Imana amashyi kuko turahiriwe. Beneda iyo bitaba ivyo yo Imana ishimwe. Bamwe twarahatswe uravye iyo tuva bamwe uravye iyo bava n'amazina goye kuvuga kandi ari mu Burundi ukaraba n'abavyeyi bakomotseko horushima Imana. Mama jane kariya kazi iruhande ya ministre vyo cyahe mama iya kartu bayemo wewe uraba inda n'indesho niyuva we ntiwari wemerewe
iyo ataba imana we ntiwari wemere kumanuka. Oya nukuri kose iyi si jija bakayigisha inama isi we ntiwamanuka. Alo ngo jewe ndi imana sindaba nkuko abantu baraba. Yes ndabisubiyemo niwemere guhabwa izina n'iyi si nugomba kwisi kudefinisa paske nikuzi nibazi ngo ndavye ngo none ngo ndavye bereda umuntu arakuraba yakura ati ingene rusa kisa na yambuga yo kwa sogokuru ingene cabaye bereda ivyo bivuzwa n'akanwa k'umuntu muga nturimbwa nikimenyamenya hari ntuzubo ntayo. Urazi ikibazo kiza kuba nigihe ucivuga uti nivyo nsa nayo ndabiravye ndimbwa wewe nyene niwe wo kwigirira nabi wowe nyene ariko uti wandavye je sindimbwa hari ntuzubona de ukamudemontra ko utarimbwa. Ikibazo singene abantu bakwita, ikibazo ningene wakira ivyo bakwita. Mama ntiwigirire nabi ko wahukanye ntiwemere kwakira iryo zina ngujya n'umwahukane intabwa ngwego ndiyo niba watawe n'umugabo Yesu aragufise mwubahishe genda nk'umuntu yubatse n'umwami. Niba gutoza agati ngo ni kubera ngo watawe no alo haleluya. Yego ninde umuntu akarafashwa urana vya bizina na vya bindi bakwita uravye na bijya uri muno muzo vya bindi na vya bindi wasiga muhira urabona vya bindi ntiwemere ko bikwita amazina nabico Kristo kwita abarico ufata niki sigutegerejeko nararahiye ko razigera nsa kwitesha hari bihe niteje ibigongo sinzongera beneda ibimvuga nivyo niboneye hari twabaho dutera ibigongo abantu wabaye iki ndashanje wabaye iki iyo ndavyibutse iyo uraze ndavyibutse mugabo iri fare ko ndabibamo kugira ngo nze nkubwire ko ari bibi. Haleluya haleluya. Ndashima ko Imana agira twubaka hari byaje gukora muri twebwe uko twari turi siko tukiri kuko umuco waraturasiye. Alo ndiko mbona abagore bari hano batagihagaze ku vyababaye ko ndanezega iyo ndababona mwumvise mwaha gusa n'ivyo muri ko muracamo iyo ndababaye aha barahari muragakomera murakabandanya murakababazisi kuko iki si itegereje ntazicizobona isi yarinde kugira iki wikorera amasasha. Yesu nawe Yesu nawe Yesu nawe Acte 13:22 imukuye ibahagurukiriza Dawudi kuba umwami wabo. Imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo. Imushingira intahe iti mbonye Dawidi mwene Isayi ego umuntu ameze nk'uko umutima wawe. Haleluya. Umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba azokora ibyo ngomba byose. Ako niko nashaka agira gute azokora ibyo ngomba byose. Umve nkubwire umutima w'Imana umutima Imana ikirondera umutima niko ndavuga nuko uwo bene uwo mutima uba uri tayari gukora ivyo Imana ishaka. Nkubwire
imitima iriko irakora ibintu irahari mugabo difference gusa imwe ihari bo bariko bakora ivyo Imana idashaka ariko uyu mugore bariko irarondera n'abafise umutima bene wa Dawidi batako bagakora ivyo Imana igize iki ishaka batagikora ngo bemeze abantu batagikora ngo bempressione abantu batagikora bashaka amashi batagikora bashaka approbation z'abantu no akora ivyo Imana igomba Imana ibwiye ngo kora iki aragikora atarindiriye avi umuntu numwe ngo vyumva gute mwambwira abantu intanda yo kudakorera Imana avuga nawe nivyo biza kubaza ngo umvana ngo Imana yambwiye ngo ndamuhangukira hato ngo vyumva gute usumenya ko wamaze gukubitwa je murambwira abantu niba naho butaragira kumva ijwi ry'Imana harakanje kamfashije mwana nakavuga ngo ce sinzi ko Imana imbwiye ndakubaza umuntu ashonje ukabona ariko arayura ushaka ibindi bimenyetso biri muhibi haragage nabonye mu idini abantu bameze gutyo ngo ntaca Imana irambwira ndakubaze ubu twicaye hano amaso yanje yabonye ko akarato kashize ushaka dusenga amasengesho yiki Imana ikuyobore wumva ko ivyemeye pereda hari ibihe n'ivyo ubaza Imana uti Imana vyavura hani wewe mugabene data hariho n'ibindi vrema hari amajambo ntagombye gusoma muri mwoyabona uno yasoma abona haleluya cyari jambo dikunda kunkosora ibintu bene ivyo bane bene data masore sasa ibintu bene ivyo ngurumva nsomera no kuri kose iri jambo ntagira nateguye mugareka dukubite hasi uwo muzimu ngo nta Imana irambwira ngo ndamwambika igiti cyatabutse wabibonye mama ugomba banze kwerekwa iki kindi ahubwo urafise ikibazo ahubwo ukeneye kubanza kubitumenyesha ahubwo ushaka tubanze ubitubwire twe tuvyumve ko ari ugiye kugira icyo ukora soma 1 Jean 3 kuva kuri 13 ndakeka ko amajambo araho nyene ndazi mpemo yararanyobora neza araho nyene c'est sûr 1 Jean 3:13 abana b'Imana bakwiye gukundana bene data ntimutangazwe nuko abisi babanka twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu egome twashitse mu bugingo ego kuko dukunda bene data udakundana yama mu rupfu uwanka mwene data wundi ni umwicanyi yego kandi murazi yuko atamwicanyi ugira ubugingo budashira ngo bugume muri we beneda umviriza ibintu byo kwicana si byo kwinda gufata inkongurasi ati mwabicanyi muze ati ugatangura kuraba abantu bazanye inkoho umva si ikibazo c'inkoho n'imbuga itawagendanye aho sivyo nagomba kuvuga narengana bandanya iki nico kitumenyesha urukundo ego nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data mpemu abwire abantu bari hano ntavyo nsobanura bandanya ariko ufise ibintu naho nashaka ngo ngwiki ariko ufise ibintu byo mwisi ariko ufise ibintu byo beneda vyo mwisi ino hano akabona mwene data wundi agize iki akenye akazitira imbabazi ziwe kuri uwo akazitira imbabazi ze kuri uwo mbega ugukunda Imana koguma muri we gute dukomera Imana amashi beneda ivyo vyisi dufise inaha ni vyinaha nyene mwese ushaka iri jambo je kuva umunsi narisomye nkaritahura nkihumye ntarabibona sawa mugabo nkibibonye nkibibona menya ngo natumwe pwe hari umuco twitoje muri kino kibanza niyo twabona niyo murabizi aho sinteba no kwateba
nubwo mba nzi ko ntabishoboye nabibonye sha ndazi wawe ngwino vyuka zana ikirato zana nkore icyo dutwara nabibonye ndafise icyo ndabikorako hebeberera ibintu vy'idini ubanze wisonzeshe ubanze ubaza Imana ntavyo yibaza wabibonye bikore harambwira abantu bene data abariko bararira kumwe batakamba Bisirayeli Imana igahagurutsa Mose n'ubu bariko baratakamba Imana irindire ko wewe na Karoza Ana uhaguruka ukareponda ugatuma amarira y'uwo muntu ava. Idini ryo ritubesha si byose tunda gusengera beneda ubu twumva umuro w'ikanguru kuzira umwe muri twebwe bene data umukozi w'Imana vrema birimo neza ahimbaza Imana ruhaya 50,000 ngo fatira amaboko ngo mutwara bene data ngo tuduze umutwara ukaraba abagore bose bicaye hano vyakwere 50,000 umwe wenyine ashaka ati umviriza ndagakuyemo bandanya ako ndakuyemo tubandanye turiko dusengera yere ikanguru turiko dusengera abantu Imana ngo batabare turiko dusanga umuriro w'Imana usuye kumanuka wona kuzana ferize mpibijana ngo tuvyisonzeshereze undaze kwijoro dusengera desa basha nca ndabahamagara Roza Maria Ana icara hazana mpibijana ivyo ni biki haleluya bene data bagore b'Imana tutagize ivyo vyumviro nta kanguro rizoza kuzitira imbabazi bitumye reveitaz kubura ubumwe bitumye reveitaz umunsi umwe niko nasenga Imana irambwira ngo abagore Imana izobakoresha kuzana ikanguro ariko bafitaniye ubumwe hari umuntu ashaka kurenga hari umu intercessor kandi akadusengera twese ati uhora harabikoze ati amen kandi ugasanga arabikoze ari hagati muri twebwe mugabo sha rasiyo kukwezi ntagorana senkanimira hakuja ahantu agatitiriza tukaduza umutwaro twese tukaja hamwe arashakura amajoro mwaheza gusenga shata mwese mukaja kurya sofu wenyine ariwe yamatunye mu rusengero Imana tubabarire turagowe ivyo tutavyihanye bene data ikanguro twe turavuga tuzogyumva ku matwi y'urirengana abana bacu bari barijama kandi yari hafi byamaze no gututuza nta bintu birebire Imana ishaka bene data no uwo mutwaro kugira ngo utwara ku karago ntiwawe kukemura cyangwa harambwira abadamu hano dukorana umurimo ikibazo nikije turacicarira tugakora aho tugeza mwene data tugakora ivyatunaniye ivyanse dufatana amaboko Mana vyatunaniye tugejeje aha uyo muco twandukire twese uko turi hano amen ndashimira kuko abafamily dero no Mose bize gukemuranira ibibazo nta muntu arabijamo wow nimba ari kintu cyambere kinyohera nico nukuntu nzambona mwambikanye mugafukafukana ndabikunda uwo muco twatoje umugumane safe 4 mugumane nigibaho nibizigera binabaho aho tuzopermeta ko umugore mwaza amafundo nk'ijana kandi ari muri mwebwe kagoma mubirabisha amaso gusa mubihezagiza ingohe hama ngo mwami Yesu ngo duhumugisha Mana ngo ikangurira imanuke banza muheraho cyari n'ibintu ntemera Imana ifashe ugasanga turenganya abafamily dese ari ngaha harimo abakubiswa barara batariye abashonje inzarigira bamanure hamaza ngo haleluya ngo ame ngo geranya ibintu ngo tuzoja muri prison yo mu Rumonge we ndabivuga ni gute woja gufasha prison yo mu Rumonge dufisa imfuvyi hano vyanse ko ziga
mugaca mufunga amaso kuri izi mugaca muja kuba prison yo mu Rumonge baducunge aho ndakeka ko arimo amafoto dukeneye amafoto sha cyo turungikira abazungu bashaka amadolari ati dufise umuhamagaro wo kuja muri prison umuhamagaro aduturira Imana idufashe haleluya igice mwabyumvise iyo ni inyongera ntiyari muri programme akite Teresa twasomye 22 umva afise umutima Imana ishaka bisigura iki yumva agakora icyo Imana imubwiye mwarambwira abantu hari n'abantu bahora banihenda bakibaza ngo mu bantu nk'aba baba mama beza ngo vyama vyandagaye ewe nawe wiyubare dufise mpemu w'Imana kuko hagati muri aho mama hari abantu bacavuga ati niko bagira nk'ubara murashaka kuvuga ati niko mumeze erega twagiye tubibona kandi barakundana kwe nuko bameze hewe muravuga nti bisanzwe biharuye dufise mpemu w'Imana sha no manipulation nico gituma murambwira abafamiridere mube maso mwiyubare twese nitwo tuja mwijuru haleluya ukabura umuntu usohotse ngo mwiriwe mama naco wandusha uwo n'umusezi si umusenzi uwo arasega ariko ntasenga ubita watwinjira hano dufise urutonde rwiza ufise ikibazo bicina mu burongozi kuko Imana duhaye umutima wo kubikora neza mukana umuntu aje kwihereranya mwahuriye ngaha vandredi gusimwe ngo mama nta lift tujahe tinje hariya nyene ugiye kumba yagutagetinze ukazomubona wose umufamiridere allo turacakundana mbaye ndabivuga kare usanga ari muhemu yera atabaye haleluya none uwo mutima ni wironkera he uwo mutima ni kirarondera mwibaza ko igiye kuwukura he ngira nkubwire ikintu kigushoka ngira ngaruke yamarira bimwe nababwira mumazemo iminsi mwicayemwo murira muboroga nshuti ntubitera umugere kuko bijya Imana irabikoreramwo kugira yironkere uwo mutima hari ibyo uriko uracamo uno munsi narababwiye nti iyo ugize ikibazo rondera isoko iyo yavyo hari ibyo Imana ireka kubera ikifise umugambi ugira iki kugukora kugira ngo yironkere wa mutima amen rero hari abantu bari hano muri ko murarira mugabo nta kindi muri ko murazira Imana ikirarondera umutima iri kirabanza kwica kajewe kubera ko itarakwica kajewe niyaguha vyose uzoya itari cyaka wewe niyaguha imodoka ijamwe abantu 10 nta numwe uzotwara ubusambo ntimuzoburahera hari ivyo turiko turaca mu bere data ariko umva mushaka muri abantu babiri mugaca mu kintu gisa ariko uburyo mubibamo bigatandukana hari ivyo je naciyemo vyangiza uwo ndi uno munsi hari n'abandi baciye mu byo naciyemo biyahuye kera vuga ngo bapfuye hari ibintu wowe ucamwo ukabona ni nko kunywa amazi uwundi nawe biciye muti ndagowe yo ntabara ndapfuye rero ati mukavyayire kubera ko bene data hari imisaraba twikorera kuko Imana twizeye mukozi umwe Imana arabivuza ngo ukabona atabibazo uri kurahura navyo uzumenya ngo Imana ntikikwizigiye nibwo cyangwa ubwo bwarataye garani nasanze twese nitwikore imisaraba imwe hari ibyo naciyemo ndabikubwiye wowe uti ye cyera umuntu ugeze kunera ingwambwe ati jewe inzara kandi arakijijwe n'umuntu w'Imana inzara jewe wowe arashonje tego cebere numva nagize na maîtrise numva nagize na doctorat ibintu byose narabivanze
je numva nifite ibidiplome vy'ivyo inzara ntabwo bintera oya ngo bana bagasonza mbona te ati wari ivyo teko ati jewe no kuri no canja kwiba je navyo nashobora kwihanganira bisigura ngo uwo musaraba nawe yashobora nagira nkubwire ngo ivyo uri kurahura navyo nshuti ego birababaza mugabo hari kuri Imana kwizeye kubera ko iyo ibizi ko bizoguhitana ntere kubipermeta parce iragukunda niko vyagenze kuri Yobu haba ikiganiro hagati ya Satani n'Imana Yobu asaba Satani asaba Yobu ati kigira ngo karakubaha nyemera nkore ikintu dukora idiri nkwereke Imana ati uyu pima uyu basha kora ibyo ushaka byose sofu mutima we ntukoreko ati sawa urakoze yavuga ati genda bizi ibifasha abantu b'isi ni za nkana y'amadolari reka nkwerekere nkore yo tikorayo kuko Imana arizigiye Yobu yarazi icyo Yobu akozwemo yarazi aho Yobu yugari ashingiye amen Imana ati genda Satani aragenda arakora ibyo ashaka byose gushika aho Yobu yumiwe kugeza kuri madamu gushika kuri madamu ati none nkaho sine nkaho uri mubiki yituke shuti ivyo uri kuracamwo hari wundi uvuze tuguze ateka shwi hari abantu Imana iziko ngaha abagabo baba bataye uwo musi nyene bosanga amanitse ariko biriyambira ngo nta cabagerageje atari cyo mushobora kwihanganira hamwe n'ivyo izoca yes dukomere Imana amashi wowe uri kuca muri ico wundi nawe ariko aca mu kindi kandi ico ciwawe nakandi yari kugishobora nawe cibona ari kugishobora rero niba Imana yarabiretse bikaza kuko irabibona vyose yo control yari Satani arabiko ego ko niwe sekibi ariko niba Imana yarabiretse nakubwiye ngo ntibizovamwe esheke bizovamwe hayisite bizovamwe icubaro c'Imana haleluya bena tugiye turangiriza hano hantu kugira ngo nawe utegwe intege hari abantu muri Bibiliya iyo ndabaravye numva hakiri ivyizigiro ku bantu benshi nagira nkubwire ngo ushaka kuba umuntu Imana ikirandara umugoroba amen uko vyabisa kose ivyo wibwira vyose nshuti nta na kimwe tutabona ijambo ry'Imana rikivugako ntaco Aburahamu yava mu muryango umva apana basenga ibigirwamana gusa babikora uravyumva urumva ikibazo barafise mu vyo kwizera ariko aca base wande sekuruza wabizera kuba wavukiye mu barozi kuba wavyawe n'abapfumu ivyo ntibishakura imita umugambi Imana ku buzima bwawe ngo wacu bararoga ngo senge yararoga ngo na marume ngo bose bararoga ngo hagiye kumbwira ngo bwira ntera imbere umva nkubwire babe bararoze umva no kuvuka wavukiye ku mupfumu ivyo vyose ndagenda kubwire ukamufasha Yesu ukamumwizeye sans effet Imana yavuze kizoba ku buzima bwawe Mose kuva ari umwana muto ivyo yacimo murabizi Mose yakize itova genocide yavuye yamva yarakotse mu tundi twana twinshi tw'uduhungu twishwe twangana nawe mu gihe ciwe nshuti wowe uri ngaho no Mose uri mu kubwana bwangere vyaremeze urako ukuntu wakuze wavutse mu ngwara urazibara za ngwara abana bagora kiri bato barakubwira ngo urazi ko wewe ufise 3 ans warupfuye nta bantu bari ngaha bafise ayo makuru barahari abantu ati gihe waruse 5 ans warakorose kuri balançoire ati umena umutwe ati kubona uriho wewe umva nkubwire bere data peu importe ibyo waciyemo mu buto bw'iwawe ego vyaragukomerekeje mugabo ntibishobora gushaho barrière ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe nakubwiye uwo kwigira nabi wenyene niwe wenyene Satani ntabirimo
umva Imana ntiyo bibamo. Mose yarafise ikintu yarafise cicitwaza. Imana ikiramuhamagara ati jewe sinzi kuvuga. Abati je nzoje imbere ya Farawo mvuga iki? Umviriza yarabegeya. Ariko nkubwire Imana vatumviriza Mose. Bihakwa no kuratsa Imana. Nshuti reka nturatsa Imana. Urikuza insobanuro imbere y'Imana ndakereye kumva kuko utaraje no munda ya mama yari kuzi. Ivyo wita faiblesse byose Imana yari bizi. Nenda kubaza Imana ni iri bete gushika ikira guhamagara itazi ko kwisonzesha byakunaniye. Irabizi ko kwisonzesha imisi 3 gusa induru. Mugire kava ngo ngwire ni nkeneye. Muri mvye yaravuze ngo ntihamagara abakomeye ariko beza bihamagaye. Ivyo uri kurazana byose vy'ivyitwazo nshuti Imana irabizi. Urabona jewe rero Mana tuvijanemwo neza tuvyumvikane. Urabona yuko jewe umva nta kintu kimwe itazi kubikwerekeye. Haleluya. Haleluya. Esther yarafise impamvu zumvikana. Umukobwa w'umunyamahanga kazi. Ankora w'imfuvyi. Ankora arezwe mu muryango. Ninde ngaharezwe mu miryango? Ntaba hari hano. Wumva kumenya ko uri kwa oncle na tantine ntacu uzova mu vraiment barakubanira hari ukuntu bagufasha kurumviriza. Nta obstacle nimwe. Shobora kuzimana kuba eleve. Nta uno musi ngomba tuve hano kuko kwa gatanuza tugiye kuja mu bindi. Tuzoba tuja kubaka mu buryo bw'imihemo no kuvyubaka muga ngomba uzoze mind zahindutse mentalite zamaze guhinduka. Nta kintu na kimwe cyo tumudashika ku mugambi w'Imana wewe. Ni wirabwe uti jewe naka. Mbeko mutavuga. Jewe naka. Ntaco mpagarika. Ntaco mbuza kwinjira mu mugambi w'Imana. Nta na kimwe. Ntaco. Esther ahindura amateka. Atabara ubwoko bw'iwabo. Wewe ibintu byo kwizanisha ngo ndi imfuvyisha. Mama girira neza ukire. Yabaye mwamikazi. Aratabara ubwoko bw'iwabo. Nta citwazo na kimwe uzigera uronka. Haleluya. Ndavuga mbega mvuge Rusi. Rusi yari umupfakazi. Uvuga ngo umupfakazi. Ariko sha yaronse andi mahirwe ya kabiri. Abo umugore wiki witeka. Imana irafuta akababaro kiwe kose. Imuha umugabo w'umugwiza umva. Aguwe neza. Imana ihoza amarira yiwe. Mama haracyariho kandi kajyo. Imana irashashe gukora ibindi birenze ibyo wubona n'ibyo wiyumvira. No, reka kuyirimita. No, reka kuyirimita. Umugabo niba yarapfuye Imana ntirapfa. Papa niba yarapfuye Imana nje ntiyapfuye. Haleluya. Tureka kuminimiza Imana yacu. Ana wamufakaza mama w'umutamakazi. Yafaka yakiri muto cyane. Ntiyagira n'amahirwe yo gusa kwiho Maria. Acagira iki aja mu ngoro y'Imana. Abo mu intercessors. Gusha ku myaka. Ateramiye iki? Ateramiye kuza kwa Kristo. Yego yabuze sheri wiwe iruhande ariko yifatanya n'umusheri w'abasheri. Kugeza aho yateramye atuma natwe agakiza kadushikako. Ukura bitanga umufakazo. Niwemera amazina bakwita. Nibakuze. Kandi nabwire isi nzira kubikwita. Kuko nuzigira uyugara umunwa. Mugabo wewe urafise uburenganzira bwo kubirojeta. Ntiwigire nabi. Yefuta. Twovuga ntitwobaheza. Yefuta yabaye muhizi yatabaye Abisirayeli mu giciwe. Yefuta yari yavutse ari babana bita ngo n'umwana ngo yavutse hanze. Babita gute mu Kirundi ifasha? Abana bene abo ibivyagwa abazanano urabona ibintu genre famille kakwinuba baturugwana nirutuvemo uru ntigwatuvutsemwo uru papa yaje aruzanye
n'urumama yaje aruzanye urusugu iwacu umve nkubwire babipange babitondekanya bose babipange ntibibuze umugambi banagushaka ubuzima bwawe. Yefuta niko yari ameze. Yefuta yari yavutse muri bana bavuka hanze ya mariage, yarasuzuguwe na bene wabo, ariko sha rukamvye, vuga ngo rukamvye, niwe baje gutabaza batabare. Bagisanze hehe? Kwirigara mu bantu bimbura kimazi. None gashari ariko kigira gute? Yari kubuka kimazi gute? Yakuwe mu matongo yirukanye. Ariko sha yamana, vuga ngo yamana, umva imwe yandika utaraza mwisi, iyo irakurikirana ico yavuze ku buzima bwawe kugeza igishikije. We yari Yefuta. Nta bantu basa na ba Yefuta ngaha bahari batawe. Nta bantu bavutse bamama bagahita babajugunya mu mafore. Harana twe tuzi bavutse batigeze babona abavyeyi, yaje kuvyara agaca asiga. Ariko uno musi akora hindura amateka. Nta citwazo na kimwe nshuti wogira, vuga ngo nta citwazo na kimwe ufise, ntaco. Tuje kwande kwa Gideyoni. Gideyoni baramumenyereye. Gideyoni ava mu muryango ukenya w'inyuma y'indi miryango, yuzuye ubwoba, yama yinyegeje ahunga abamidiyani, yamanyegeye mu binogo. Imana musanga aho nyene ati we nyene winyegeza wuzuye ubwoba, wewe niwe ndondera wa muhizi w'inkomezi we. Ati ivyo bisabira jana, ivyo birajana. Wama wibera mu kinogo wihishije unyegeza ingano, subira ubwoba. Wavukiye hariya mu mpera z'igihugu hariya tutazi n'amazina yaho. Imana ikagusangayo ati wowe nyene vayo muri ico gihuru, wowe nyene vayo, ni wonje gutabarisha ubwoko bwanje, vayo wowe nyene. Ati jewe, ati wowe nyene wamuhizi w'inkomezi we. Reka nkubwire uko wewe wibona siko Imana ikubona. Turahejeje. Twavuga ivya Basara, twavuga ivya ba Elizabeth, twavuga ivya ba Ana, mama ba Samuel, bitwa ingumba. Bitwa ingumba. Hari abantu bitabande ngo izijya n'ingumba, ngo ujya n'ingumba ntivyara. Mugana wakibegera ko nabari ingumba, ari ingumba mu bundi buryo. Hari ingumba z'ubwoko bwinshi. Hari ingumba mu bwenge, hari ingumba utari ingumba mu nduri, ingumba mu kindi kintu. Aleluya. Singomba kubitebako. Niba witwa no musingumba, vuga ngo witwa ingumba no munsi, ejo arashaka kuba nyina w'abantu. Kandi narakubwira abiswe amazina ngo ni ingumba, ushaka urabe. Isaka niwe isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ryabandanirijeko. Umwana yavutse byaragoye. Samuel yavutse mu gihe ngo atajwe ry'Imana ryari cyumvikana kubera Eli n'abana biwe. Haleluya, amen, haleluya. Ntiwemera amazina abantu bakwita, uguruka amaso urabicuri, urabicimana kwita abarico wakira. Haleluya. Turarangije. Ivyo duca musuka Imana itadukunda nuko itwizeye. Uko yizeye ubu Imana urashaka kukwizera uyu mugoroba. Yizere uhaguruke, igukomeze, ukomeze abandi. Ubu abantu bari hano twahindura mentalite. Iki gisagara ca Bujumbura gishaka guca kiba paradizo. Nakubwije ukuri. Izi n'ingabire gusa zicaye hano, ingabire gusa. Beneda, ntiwiyizi. Umunsi wo kwimenya wotangara. Ivyo Imana gutegereje kubirakomeye. Marehozima amaso warugaye. Kuwa gatanu rendez-vous vendredi isi aha. Imana tubohora amaso, Imana dukwindure mu vyumviro, Imana ijemwe rero bidukorere. Itugira operation. Amen. Muzuze mwiteguye, tuzofata umwanya gusenga tudahagarika mpaka Imana ibohora abantu, Imana ikiza abantu. Amen. Deliverance zizoba. Hari abantu nzi bari hano bamaze kwakira ikanguro mu buryo bw'impemu. Ikanguro ryamanutse mu buryo bw'ibigumbagumba barakira. Hari bari hano batarazi ko ashaka gutwara imodoka mama. Rero gutwara imodoka no bagonga. Turafisa bari hano. Jewe no bamara. Ushaka ico cimire kaza kikicara mu mutwe ati jewe mfashe vola. Bose no bamara. Abo bakene ko Imana bakorako. Haleluya.
bace basi uno musi bafise ama entreprise no musi maniki hindura umva sha hari n'utaragira entreprise mugabo basi arafise tomati ziwe nta muntu asaba haleluya haleluya duhaguruke ku maguru yacu sinzi umuntu ashobora kubera hano yumva yafashijwe ariko utarika ibiganza imbere y'Imana. Ndizera ko iminsi tumaze ya gatanu Imana iriko irubaka ibidasanzwe muri twebwe. Ndumva twiteguye ko vy'ukuri tuba abantu beza bubaka neza. Haleluya haleluya. Ndashimana ko tuko turababarira turekura batubabaje tuja gusaba imbabazi vyinshi ndiko ndumva intahe nziza hirya no hino. Ndashaka utarika ibiganza vyawe ushima Imana. Hari ivyo Imana imaze gukora muri wewe bishimira Imana. Ariko kandi tugiye kwinjira mu minsi rero yo gusenga turangiza amasengesho mu buryo budasanzwe. Ushaka kuba uri hano utaraha utaremerera Kristo kwaza mu bugingo bwawe. Ivyo tuvuga vyo kubaka wewe ntibikuraba muri make. Ukaba uri hano utarakorana isezerano n'Umwami Yesu, karibu. Ukaba uri hano wumva ushaka guha ubugingo bwawe Kristo, mama mukobwa mwira tugufashe twese twarahaciye kugira ngo rero tubandanye urugendo kubaka ariko turi kumwe n'Umwami. Ukaba uri hano kuno mugoroba ntugire isoni, uze hano tugufashe kwakira Yesu Umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ukaba uhari ntutinye, ntabwo biteye isoni, natwe twarabiciyemo twarahaciye aho. Ukaba uhari tubikore, umwanya wacu uragiye. Arahari atawuhari rendez-vous ni kwa gatanu uzoze kugira ngo tubomore ibisika vyose bikubereye intambamye biriko biratuma tubaka ngo ube uw'Imana ishaka kuba. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye ko ratanguje kino gikorwa kandi ko aruza gisozera. Turagushimiye ko Mwami dufashe amaboko uri kuraduha kubandanya nubwo intambara zitabura Mwami, ariko ukomeza kudufata amaboko no kutuyobora kugeza wa musi Mwami. Ndasengeye umuntu wese ari hano y'umugoroba abashe kubana natwe n'abatashe kuhaba. Mana ubakoreko, ubahe inkomezi, ubahe imbaraga, ukore ku maso yacu uduhe gutahura. Turashaka kwiyambura ivyumviro tumaranye igihe vyaducinyije, vyadushize hasi, vyatumye Mwami tutaba bugomba ko tubabo. Mwami ndasengera umuntu wese ari hano, nizera ko ari igikorwa kidasanzwe umaze gukora muri twebwe Mwami. Turiko turakira, turiko turatabagwa, turiko turiyambura, turiko turitandukanya. Mwami turiteguye kuba abantu bubaka neza n'imitima myiza kugira ngo vyose biheshe izina ryawe icubahiro. Mana turagushimiye ku vyabaye vyose, turagushimiye ku vyatanzwe. Uhumugisha umuntu wese ari hano muri kino kibanza. Mana tugiye kuva hano dutaha, herekeza umuntu wese ari hano. Ikiganza cyawe ciza kibe ku muntu wese Mwami. Amaraso ya Yesu Kristo atubere protection. Mwami tugiye kuja mu mihana yacu dushika amahoro, ubuntu bwawe bushishikare kubana natwe. Zotwongere kandi guhura turi bazima dushima izina ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye kandi tuvyizeye. Amen.